Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru abagezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa agateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru ateye ubwoba adushikiye avuga ko zimwe mu ndongozi z'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD zahize ko zishobora gusambura seneri mu mezi make cane atarenze 4. Birababaje kubona indongozi z'umugambwe arongoye igihugu zihiga gusambura ubundi mugambwe, ariko abanyapolitike babirabira hafi bakabona ko impamvu umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ushaka gusambura umugambwe seneri nuko ubona ko umugambwe seneri umaze kurusha ingufu ku buryo bukomeye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kuko abanyagihugu batari bake baratangiye guhurumbira umugambwe seneri kuko babona ko ari we ushobora kubakiza intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Hari amakuru menshi yerekeye ko umugambwe uri ku butegetsi ufisiye impungenge zikomeye cane umugambwe seneri uhora ubutsinda mu matora, ariko bikarangira abaseneri bibwe, ariko bakabona ko muri 2025 batazongera gushobora kwiba seneri kuko yaramaze kugira ingufu zidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo ariko arazenguruka amazoni yose ngaha mu gihugu c'u Burundi ameze nk'uri kwiyamamaza, ariko arategura imigambi ikomeye cane yo gusambura umugambwe utavuga rumwe n'uwarongoye seneri. Ababirabira hafi bakabona ko Reveriyano Ndikuriyo yatangiye kugira impungenge z'ingufu asigaye yunana umugambwe seneri wa Gatorwasa, akabona ko amatora ya 2025 uko byagenda kose CNDD-FDD badashobora kuzayatsinda mu gihe abaseneri baba bagishyira hamwe. Ari nayo mpamvu bari gushaka injyane zavuka muri seneri kugira ngo babashe kutumvikana, kugira ngo bazabone aho bamenera mu matora ya 2025. Birababaje, birateye agahinda kubona igihugu kivuga ko gifise demokarasi ariko kikabandanya gikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Murazi abafeneri batari bake babandanywa banyuruzwa, abandi bakagandagurwa, abandi bagahunga igihugu kubera intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Murazi abaseneri babayeho mu bwoba kubera intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Murazi amabi intwaro ya CNDD-FDD ibandanya gukora ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi ibibi intwaro ya CNDD-FDD yagiye ikora kuva mu mwaka wa 2005 yatangura kurongora igihugu cacu c'u Burundi. Murazi amabi yakozwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, aho abantu isinzi banyurujwe, abandi bakagandagurwa, abandi bakayanyaga bagahunga igihugu. Murazi amabi abandanya gukorwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abantu babandanya kunyuruzwa, abandi bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa, abandi bashoboye gucika umutego bagaca bahunga igihugu. Murazi uburyo ki imbonerakure ziriko zirarungikwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo zijye kuburabuza impunzi z'abarundi zahunze intwaro y'agahotoro. Murazi amabi ariko arakorwa n'imbonerakure ngaha mu gihugu c'u Burundi, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Birababaje kubona umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ufise ingufu seneri abarundi bari bitezeho umukiro, umugambwe ku butegetsi uriko urashaka kuwusambura mu nyungu zawo bwite. Kirundo, impuhwe zidasanzwe za Buramatari Albert Hatungimana ku banywanyi ba seneri. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana yarabujije inama z'umugambwe seneri zari ziteganijwe uno munsi n'ejo mu makomine ya Busoni na Kirundo. Buramatari avuga ko yisunze amakuru avuga ko hari bamwe mu banywanyi ba seneri bandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko batemera ibyavuye mu makoraniro aheruka y'umugambwe, ariyo mpamvu yafashe ingingo yo guhagarika iyo nama kubera ko yabona ko umutekano utaza kuba wifashe neza hagati mu baseneri, ariko bikaboneka ko ari Nemetanya ariko arakora kugira ngo abaseneri
seneri ntibabashe guhura kuko kuva ku mudede wo hasi kugeza ku mudede wo ku rwego rwo hejuru arafisiye ubwoba umuseneri kuko babona ko igihe cyabo kigeze ku maherezo, kuko babona ko amabi bamye bakorera abarundi igihe cyo kuyishura kigeze, ariyo mpamvu babandanya kuburabuza abari mu mugambwe seneri. Albert Hatungimana avuga ko afashe izo ngingo kugira akingire abanyagihugu bohava bagwa mu mpore y'uko kutumvikana mu mugambwe. Mu ntara ya Kirundo mu kiringo c'imyaka ibiri iheze harabaye ugushamirana kudasanzwe hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD bari bayoboka Koloneli Anastase Manirambona n'abandi bayoboka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe. Izo mpande zibiri zaranagwanye haraba abaja mu bitaro, ariko nta munsi n'umwe Buramatari Albert Hatungimana yigeze abuza inama ya CNDD-FDD, ariko ubu ngubu ari kubuza seneri kuba yakora inama. Birababaje kubona kuva ku ntwaro yo hasi ya CNDD-FDD kugera ku ntwaro yo hejuru barahagurukiye kurwanya umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri, kandi mu gihe abarundi batari bake babona ko seneri ari wo mugambwe ubereye kurongora igihugu c'u Burundi, kandi ari we mugambwe ufise incabwenge nyinshi zishobora kuzahura igihugu c'u Burundi, mu gihe abari mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bo babandanya kugandagura abantu no kubaka utwabo. Birababaje kubona ibi biriko biraba ku ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye mu gihe abarundi akimara gutorwa bari bizeye ko ari we aje kubakiza ingorane batewe n'umugambwe CNDD-FDD kuva mu ntango aho atangura kurongora igihugu c'u Burundi. Impuhwe afitiye abaseneri ntizigira uko zingana, niyo mpamvu aho kugira ngo abaseneri bamererwe nabi yashimye kubuza inama zabo, yikundira abaseneri kurusha aba-CNDD-FDD biwe. Biratangaje kubona aba-CNDD-FDD barageze aho bashamirana kugeza n'aho barwanye, bamwe bakajya mu bitaro ariko ntabagirire impuhwe ngo babuze gukora amanama yakurikiye, ariko abaseneri akaba ari bakunze kurusha aba-CNDD-FDD, kandi ari bo abamuhize impuhwe ntago zibaho, ahubwo ni kwa kundi bamwe mu ndongozi zikomakomeye mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bahize ko bazasambura byanze bikunze umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri, ariko ntago bazabishyikaho. Yewe Burundi biriko birabera ngaha birateye ubwoba, amatwi adusumira. Bamwe mu bategetsi bahiga ko seneri itegerezwa kuba yarasambuwe mu mezi make cane. Reveriyano Ndikuriyo ariko akora amahuriro ameze nk'inyamamazo mu mazone yose y'igihugu, abandi bo ntibemerewe gutunganya amanama. Birababaje cane biriko birakorerwa abaseneri. Abaseneri baragowe, bahuye n'ibibazo bitandukanye kuva intwaro ya CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu c'u Burundi, kandi abaseneri bakavuga ko umugambwe ku butegetsi amatora batsinze ari amwe gusa yo mu mwaka wa 2005, mu gihe andi yose bagiye biba seneri ariyo yagagombye kuba ubu iri kurongora igihugu c'u Burundi. Ibintu bikaba byifashe neza, ariko ubusuma bw'aba-CNDD-FDD ntibwigeze butuma seneri irongora igihugu, ariko ubu ngubu seneri iramaze kugira ingufu zirengeje urugero, ku buryo abarongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bafise ubwoba ko mu matora yo mu mwaka wa 2025 batazigera bayatsinda na gatoya. Iyo niyo demokarasi dukesha CNDD-FDD, demokarasi y'impuhwe z'umurengera ku bakeba ku buryo baterekuriwe no gukora amanama. Amatora ya 2010 niyo yadutsemwo amajambo mashasha nka hongora injavyi. Ayo matora yakurikiwe n'isekeza safisha ryari ritumbereye kuburabuza no kwica indongozi z'abafeneri ya Rwasa mu gihugu hagati. Muri iyo myaka Albert Hatungimana yoba yaritaziriye umuhongoranjavyi nizo nzampuwe afisiye abaseneri. Hari amakuru menshi adusumira avuga ko mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD warungitse imbonerakure mu mugambwe seneri kugira ngo ujye ubatesha umutwe ubaburabuze, ku buryo abaseneri bazajya bagira ngo nibo batari kumvikana, kandi ari imbonerakure ziriko zirabashwanisha zaje kubinjiramo hagati kugira ngo bamenye ibyo bariko barapanga. Ariyo mpamvu abanyepolitike bamwe n'abandi basaba abaseneri muri no minsi CNDD-FDD ifise ubwoba ko nta jambo gifise ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko baba maso kuko mu mugambwe wabo hinjiyemwo imbonerakure nyinshi zishaka gushwanisha abari mu mugambwe seneri.
ariyo mpamvu abanyepolitike basaba indongozi z'umugambwe CNL kuba maso kuko zarinjiriwe. Hari amakuru menshi yagiye aboneka agaragaza ko Reveriyani Ndikuriyo hari abo yarungitse mu mugambwe CNL kugira ngo babashwanishe kugira ngo bacike intege ntibazohave babatsinda mu matora yimirije muri 2025. Ariko abanyagihugu batari bake bakabona ko intwaro ya CNDD-FDD ntaco yigeze imarira abarundi, bakabona ko agakiza bafise atakandi uretse ko umugambwe utavuganwa n'ubutegetsi CNL ariwe uzobatabara ingorane batewe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bakaba bafise ubwoba bavuga ko CNL niramuka itsinze bose izabapfunga kuko abarongozi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batandukanye barakoze ibyaha by'agahomeраmunwa bikomeye cyane ngaha mu Burundi, ariyo mpamvu bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagumye barongore igihugu c'u Burundi, naho bigaragara ko muri no minsi bamaze gutakaza ingufu ku buryo CNL ishobora no kuzabatsinda mu matora ya 2025. Hari amakuru menshi tuba turiko turatohoreza arebana n'ibya politike ndetse niba biri kuvuga agateka kazina muntu, niba biri kuvuga mu cibano, wipfuza kuzajya ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wico usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ukurikirizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya karibuze makuru yacu arabuze gukurikira aya ngaya twabateguriye intahe ikomeye cyane y'ubuzima bwa Denise Nkurunziza, umupfasoni rwose wubaha Imana kandi akunda abantu benshi bamwita mama Burundi. Turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma.